abo n'ugwaruka abana nabonye baza batembera bansanga ngaha barambaza ati nyoko none inzu ni gwawe yego mumerewe gute turaganira turatera inkuru barabona ukuntu merewe nabi tavuga ati nyoko ubwo tuzoza kukubumbira ubutafari mugabo sizi ko tuzoza ndagize yamba umugenzi mahoro neza mumeze neza ego cyane turashima ego je nitwa Nimpagaritse Prosper nkorera kuri televiziyo ku Gasaka Web TV namwe ko mutabasanze ngaha muri ngaha mwaba muri mu biki bimeze gute murakoze cyane imbere yuko mvuga ibyo turimwo nagomba nanje mbanze nidondore nkuko muhejeje kubikora je nitwa Tade Niyirora ego sanzwe ari je ndi responsable ni je ndongoye communauté de santé Gidio ngaho Ngozi ego aha rero mwadusanze ku bikorwa tuje gukora igikorwa cy'urukundo tuje gukorera igikorwa umutamakazi ari ngaha ageze mu zabukuru kandi atishoboye ico gikorwa rero twaje kumukorera twaje kumubumbira amatafari kugira ngo bishobotse dushobore no kumwubakira mwagiye murabona neza yuko n'inzu abamwe ubu atari inzu n'ukuri ihesha iteka umuntu musanzwe muzi yuko himirije n'igihe cy'imvura mugize neza cyane gose Tade murakoze cyane kutwidondora mutubariye ngo mwitwa Tade ngo murongoye ngo communauté de santé Gidio none communauté tubanje gusubira inyuma communauté santé Gidio ni ndumva yuko ari ibintu ni communauté yo muri Ecclesia Katolika canke ni ishira hamwe canke ni biki n'umuhari ni byo bimeze gute kuyo communauté yanyu ikora ibiki ijejwe ibiki murakoze cyane communauté de santé Gidio twavuga yuko ari ishira hamwe twavuga yuko ari n'umuryango bwaho je nshira imbere yuko ari umuryango mpuzamakungu wanashaka kuko ntiwavukiye mu Burundi wavukiye i Roma mu 1968 hama ugendura kwiragira ku isi yose ico ukora rero ukurikirana abantu bageze mu zabukuru n'abantu bantaho nikora n'abana bo mwibarabara ugashira imbere yuko ivyo bikorwa ukora wobikora ushingiye ku mahoro ubutungane no gushigikira bamwe mpejeje kuvuga bantaho nikora abantu bageze mu zabukuru n'abana bo mwibarabara ariko ivyo byose tubikora dushira imbere amahoro igisabisho bica biza kudufasha gushigikira babantu mpejeje kubabwira mugize neza cyane gose ndumva n'umuryango mwiza kandi ndumva ukora igikorwa ciza ni nka twebwe nyene na twebwe ni televiziyo ifise icivugo kivuga giti ubutabazi butagira imbibe urumva namwebwe dusangiye umurimo namwe murafise ubutabazi muri ko murakora none ubundi turiko turaraba ngaha hantu duhagaze turabona muri ko murafyatura amatafari kandi ndabona ni no gutuma kubaka mwarameze nk'abatangura n'andi matafari ari hasi ndabona yuko byose mu mwavyitunganije ko mu birembeje none kugira mumenye yuko moza gufasha uno mu kenyezi ngo ngaha cyane kumenga ntihanegereye naho musanzwe muba byoba vyagenze gute mwoba mwamumenye gute kugira mushobore kuza gufasha uyu mu kenyezi murakoze cyane twebwe ibikorwa vyacu ingene tubikora nituja ahantu ngo twicare tugume ngaho twimvira ikintu ku canke kuriya turahura tukagira ihwaniro hama tukafata umwanya tugatembera mu mihana kugira turaba abantu ingene babayeho niho rero duca duheza tukamenya tuti umuntu arakeneye gufashwa arico dushoboye tukagikora kugira rero dushike ngaha twaravuye mu miryango yacu turahura turumvikana turavuga tuti reka tuje muri aka karere turabe ingene abantu babayeho ico dushoboye turaheza tukagikora naho rero twaza tugeze ngaha muri kano karere turaheza dushika kuri uwo munyokuru turaheza turavuga tuti nukuri nawe nyene arakeneye gufashwa nuko twahabonye
si umuntu yaje kwatubwira twarahashitse nk'uko dusanzwe tubigira mu migenzo yacu. Ndumva mukora ibintu byiza cyane gose. None ubundi mu vyerekeye kugufasha mwa mushobora gufasha muravye ngo umuntu ngo mugashiramo ikimenyane mugashiramo iki canke mwa muraba ububabaye gusumba abandi muri uwo mwanya muba mwashoboye kubona? Nabivuze kuva mu ntango, navuze yuko twebwe ihangiro ryacu ni ryo kuba hafi abo bantu bageze mu zabukuru. Uriko uraraba abantu bageze mu zabukuru ugashiramo ibintu bya solidarité, donc kufashanya tukashikira abo bantu n'abantu batandukanye. Twebwe uko turiko turakora ngaha turiko tukora dufatiye ku kuntu indinganizo y'umuryango wa Communauté de Santé Gidio umeze kwisi yose. Uko dukora rero dukora tutaravye nkunzi, ntituraba umugambwe, ntituraba ubwoko, ntituraba ubutunze canke umukene. Ico nzi coco nuko twe mu kubikora dufatiye kuri ca gisabisho cacu n'ingene tubayeho, ndazi neza yuko umukene nitunga kuri twebwe. Ko umukene rero ari itunga kuri twebwe, buryo urondera itunga nta cagura ashika arondera gushika kuri ryatunga. Nico gituma rero tutaheza tuvuge tuti wewe uri mu mugambwe ubu canke uri mu bwoko ubu, oya tubikora kugira dushike ku iterambere rirama rya twese, kuko twese duhamagariwe kuba abantu toba tubayeho kandi tubayeho mu mahoro nkuko nabivuze. Mugize neza cyane gose, ndumva ibintu ni vyiza. None ko mboyenga mwaratanguye no kubaka muri bandanya n'umubikora, ndabona n'ibiti byose ko mwaratanguye no kubizana. None nta ngorane muba muri ko murahura mwakino gikorwa muri ko murakora ibintu byose muri ko murabitunganya neza, mubona bizogenda gute? Muri ko murayihweza urabona ne mu gihe c'imvura iri mu kugwa, kandi uraza amatafari nayo arakarirwa n'imvura, kandi none imvura uko umuntu wese ari karubaka usanga bigoye. None mwebwe nta ngorane muri ko mubona muzohura nazo canke byose murabona muri ko murabitunganya bizogenda neza? Ego cane, ico kibazo ni ciza cane. Twebwe mu gukora ibi icambere twe dushira imbere ni inguvu twe dusanzwe dufise. Si ukuvuga yuko twe tuba dutunze tubikora byose ngo bize bitungane. Twe turabikora tugakora ivyo dushoboye. Ikiba gisigaye umwanya tuba turiko turakora niwo mwanya tuba turiko turadodora hirya no hino. Haraho dushika bakatwamirira kure ntibabitahure. Mugabo twe tuguma tudodora. Twe gushika nkuno munsi utwo duti mwabonye n'utwo nyene dufise, amatafari dufise nayo ubu ntituragera kubona n'ingene dushobora kumwubakira. Mugabo twebwe kubera ca gisabisho dushira imbere turizera neza yuko aho tudodora bashobora kuduha. Bataduhaye naho twe tuba twakoze ico dushoboye, ariko ndumva neza yuko ntomboje nuko namwe aho mwoshika mu tudodorera. Ni ciza cane rero yuko twe dukora uko dushoboye, hama ibisigaye navyo biraza mu nyuma. Ntitwoca turera amaboko ngo nuko ngo hari ngorane izina ziriya. Ivyo twe twakoze biba bikwiye, ariko tudodoye turashobora kuronka. Iyo tutarose naho turihangana, ariko sinibaza yuko twobura kubera turafise kwemera. Neza cyane, buryo umuntu wese afise kwemera no kwizikira ntacabura. None ingorane rero muri ko murahura, dufate muri uno mwanya muri ko muradodora, umwe wese avugira ubutabazi akavugira agasaba ico yose, nk'ikintu mwe musaba mwakino gikorwa muri ko murakorera uno mukenyezi niki ico musaba kinewe mubona ni nk'igiki? Ingorane turiko turahura gushika ubu mwabonye neza yuko turacari kure kandi imvura yimirije kugwa, gushika ubu nta na hamwe turabona turakora amabati. Iyo ni ingorane ya mbere. Twiyumvira neza yuko nivyo turiko turakora bishobora guhereraho ikanyagirwa. Ico ni cambere. N'ibiti murabona yuko bitarakwira neza, ndetse n'amatafari ntakwiye neza kuko twashaka kuyimusubiriramo neza yose. Izo ni ingorane turiko turahura, ariko nazo nyene tukuma dutera kamo hirya no hino ngira ababishoboye bose boshobora kudufasha. Ego nukuri ndumva umuntu wese agira ico afashije nta yoreka kubaza, ntiyoreka kubashigikira, kuko ndumva muri ko muragira ibintu vyiza cane gose kandi mukwiye gushigikirwa n'ivyo n'ivyiza. Mbega none kwa kino gikorwa muri ko murakora ngaha coba kibaye icambere, nico cambere muri ko muraherako canke hariho nibindi mwa mwarakoze canke nibindi muri ko murateganya mukiva ngaha kuzoca mukora? Oya, iki gikorwa si cambere, ni cambere mu kubaka, mugabo si cambere mu byo dusanzwe dukora. Kuko dufatiye nko ku bintu bijanye na nikikiza coronavirus,
twarafashe umwanya turavyigira hamwe twebwe hagati yacu kugira ngo dushobore gushika hirya no hino muri ba bantu ataho bageze mu zabukuru batatahura ibina biriya kugira dushobore kubafasha kubaha inyigisho zimwe zimwe ku bintu bijanye na coronavirus n'ingene bozikingira. Ico ni igikorwa nyamukuru twe twategerezwa gukora. Ibindi navyo dukora nuko dufata umwanya, sivyo dukoze ubu gusa, nivyo twamamwo n'akamenyero kacu kuko uza turashika muri ba bantu. Umuntu ageze mu zabukuru ukamutera inkuru, ukamutera intege, ukumva neza yuko naho atacuri kuramuha yumva yuko uri kuramufasha kugira yumve yuko ari mu bantu. Kuko hari abantu bageze mu zabukuru umengo babaye baruhebwa, ariko nico naco mu gihe atacuri aronka umufashisha uraheza ukagenda ukamutera inkuru, ukamumesurira, ukamunimira ibintu nk'ivyo. Yego. nitwa Ndimwizinga Koreta. abo n'ugwaruka abana nabonye baza batembera bansanga ngaha barambaza ati nyoko none inzu ni gwawe, yego umerewe gute, turaganira turatera inkuru, barabona ukuntu umerewe nabi, tavuga ati nyoko ubwo tuzoza kubumbira ubutafari mugabo sizi ko tuzoronka udusakara. Iyi nzu yubatswe imyaka gose niya kera, yari yubatse umwana w'iwanje atarahwera, ahwereye rero je naba mu kazu gatoyi kari hajya ninzira muri iyi nyene abariyo mbamwo irandurukira bomoka, ibomotse ubwa mbere abagira neza nk'uku barambyurira nyagipati baca barabura udusakara, ca tuhashira uduhubahuba, nubwo nico gituma ubona haciye hasubira kubomoka, bari bambyuriye nyene nyaruhande rwari rwabomotse rurya nyene, rero tubura udusakaza dushira kuduhubahuba, nyaduhubahuba twaraheze haca harasubira harabomoka. Mbanaye n'umwana umwe bagwa umwana wagwawe uwo muhungu mugabo si harara, bose basa nk'abantaye ndirarana, ndaraba utuntu nyene nkipfuka nyene, hanyuma imvura ikagwa, hanyuma bukeye nkakunkumura nkanikira, yego ndabwirwa gose jewe nta kintu mfise nzobafashisha, aho ubona mpagaze ku nyene, mpagaze kw'iyi nzu gusa n'akarima ndimo nak'umwana umwe yampaye, nta kintu na kimwe mfise je nikora. Intererano nosaba udusakara, ngasaba n'uduti, nkaheza nkaronka aho ndyama, nico nsaba. Murakoze cyane, ndakengurutse cyane kubona mwiyumviriye kutugendera, ni ikintu ciza cyane. Mu gihe hogira ikiboneka murashobora kutubwira, twe tugira inama misi yose kuwa kabiri inyuma ya Copec hari hisare ya Communauté de Santé Gidio isaha 10 niho duhurira misi yose kuwa kabiri. Yataraho naho murashobora gutelefona, murashobora gutelefona ku 79 40 70 73 canke 69 600 muragize neza cyane gose. Twizere ko tuzogaruka dusanga ya minonzo mwayimaze mwamusubije mu nzu ujya mu kenyezi, tuvyizere tubishire mu kiganza c'Imana, hanyuma nayo ibidufashemo. Ndavyizeye cyane yuko ari uko vyogenda, byo mpimbara cyane rero mugarutse muza muraba aho igikorwa kigeze twagisozereye neza.